Burya hariho akabazo jewe nkunda kwibaza nk'umurundi mbese nyene ngo ati burya ibintu tutazi mu kirimi cacu kirundi twari dukwiye kubimenya ngo mu mashure bigisha ibintu vyose bikomakomeye nka science, technology maze n'ibindi tudashobora kumenya ngo ati mu Congereza aho mu Gifaransa mugari ivyo bintu kabiyoberwa aho ntubimenye mu Kirundi nk'ibintu vy'ubutare hariho amazina y'ubutare udashobora kumenya ngo yitwa ngwiki mu Kirundi. Ego urashobora kuvuga ngo ati ivyo vyabaye kubera itahura n'ubumenyi abantu bagiye baragira abo mu mahanga abazungu uko nuko hanyuma bavyita amazina kuko n'abarundi baragize ubumenyi butandukanye ego bimwe baravyitwa amazina cyo gituma tubizi mbese ivyo bindi navyo tudashobora kuba tumenya twari dukwiye kubimenya ngo ikintu cose Imana yaguhaye ubu kiba kiri muri wewe ubukizi ugitahura ego naho kitokomoka kuri generation yawe ndibaza birashoboka kuzokomoka kuri generation iri imbere urumva nibone baba bakwiye kumenya ico kintu mugari ngo ati ni kibazo sinzi naho ko rucibaza mbese nuko biri aho kwisi mu butandukaniro bwacu mu bumenyi butandukanye bwacu gutahura gutandukanye kwacu ni ngombwa tuje hamwe hanyuma twunge urunani mu gutahura ni guteza imbere twebwe maze n'isi tuwoba turiko kugira tumenye ngo ati akarere kameze uku ivyejo bimeze uku nkuko ngo ati vyanditse ngira ngo muri Bibiliya ngo ati burya umuntu yashizweho ngo ati ku explore kugira gutembera isi ngo maze ayuzuze ngo maze ayimenya itahura ushobore kumenya ikirere ibirenga ibirere ibiri mw'isi ibiri mu kuzimu wati vyose bitahura mugani ngo ati ndakubaza yuko mbese hariho bamwe batahawe ubwo bumenyi n'Imana kugira ngo ati bishike aho bibabeko ivyo bintu mvuga ati ikirimi cawe kirakuranga kandi aho ushobora kugera ni kubera ikirimi cawe ibintu utazi nta zinu bifitiye nta bumenyi ubifitiye ni vyawe ngombwa kumenya ako karakabazo ego ukuri complex gira subscribe hanyuma tuzosubira kubona no twabonana peace.